Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe wanashaka wagakina. Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe wanashaka wagakinaga. Hageze ahantu usigaye ngibiharage bidakaranga, umuceri tukabura amavuta yo kuwukaranga, nukuri nibara jewe ariko ibi bintu no kubiraba neza ku mahera umugabo wanje ahora afise sinibaza ko ibi bintu byaba biri mu wendro kuya gusa ni kubera yaramaze imisagwaye eka naho yabagwaye ku mugabo amahera yarafise umugabo wanje mvuze ati nkeneye inyama frigo yamayuzu inyama nkeneye iki shara samera nk'ubucara ibi bintu no kubitohoza nkabiraba neza kuko inyuma y'ibi bintu hari ikintu noneho ho basi ndakubaza ubu nagikora kumenga ubu ndabona yakize n'ukuri yakize guma yigaramika ngahansi nzi naje ku kazi nimba nakina kimwenzi naho ndiko ndakubwira ibi bintu ngize kubiraba neza Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima. Nambye ngo bofre wanje ngo yaravuye mu gakino k'ubuzima. Reka nje ndamutesting ngaha nawe ndabe. Ujya Creton yigize ngo yambonye ngo kubera turi mu gakino k'ubuzima. Yambonye ngo kubera turi kumwe hamwe. Ubu rero bofre numva ngo yarabivuyemo. Aha rero nje shaka namba ninjire nkora kagisyo gatoye ndabikoza kumbona. Ambonye gusa cyane vuga ibintu by'uburofa. Sinzo nabisubira kandi cyandagita. Nta kuntu umuntu wewe agifitse matiri yiwe umuntu akaza kubona ngo ndakambaye cyane numva sisimuka cyane numva mahaburi kacumenga ndundi umuntu rero tiyaravuye mu gakino k'ubuzima nikijuju Fam. Nyo. Uriko urambona? Ngaho aje gukora iki? Aje gukora iki? Urambona? Ndakumonye. Ngavyabona biriseriye. Yena uraje gukora iki? Waje gukora iki ngaho? Oya njewe gusa ntuzi ko nje byo ndimwe. Bahe? Waruje kuwunyiba? Oya, hani ngo muhira tu. Je mazi misinga ingwaye ngaho utaza kundaba. Erega waranakize. Yego ni sawa, ndashaka gukubita. Nakuna. Kumubita ivyo ni birimo. Gusa kimwe cyo ndakubwira iki. Je nuzi ko ninje mu gakino k'ubuzima. Ryari nagiye gupima kwa Creton ngo ngiye kuyiba.
aramfata abwira ngo arambona bambye kunze nambaye uruntu abantu ibi byose twarabiciyemo uri kuri etape ya zero ubona gutera inkuru re ngiye kwa Clinton kuyiba arangwada ambye ati ndakubona abantu bose bari mu gakino k'ubuzima uwambaye ikintu barakubona ndavuga ati nje sifa kwemera umunyarwombo ndagenda gupima ni wawe nubwo nagiye muri objective uvuga ati nje gupima ari natangajwe n'ukuri kurambona urambona Allo? Allo, Pasteur? Ni je badi. Aya nukuri twidoga turashima. Oya Pasteur nawe. Ama. Jere nani je gukora? Ya sango twavuganye ko nza kuraba. Oya mbabarira Pasteur ga byangoya kanye ni hatari. Ni muhira? Oya nadodo nabuze no unyitaba haje niyo mpamvu nkinda ku telefone. Aka telefone niko natiye. Niko natiye. Bahe, umva ndakubwire bahe. Nukuri uno munsi je ndagusiga. Niwe watumye Alifera wanjabura. Bahe nukuri wese ndagusiga. Ahubwo rero, je ngomba ndakubwire, ngomba ndagufate, ndagutware mu musenge. Asi ni koka. Komanda kumanda kule. Ngokufuka. Ngokufuka kuvugana nawe. Mbabarira. Ozuri basi watumye Alifera wanjabura. Alifera wapi? Ndabizi basi ndabizi. Kwa bana kukura menyo. Umviriza. Ukura menyo? Ngomba kukura menyo. Aramenyo fisa je. Umviriza. Muraza kuseta ni. Ndozindira bagute. Urazondi. Nuri bahe. Wano uri bahe. Tani twabahe bya. Ye. Ndakumena mo. Ndakumena mo. Mbarira murabari. Murabari no kuri murabari. Ngomba kukura menyo. Ngomba kukura menyo. Asa niko. Asa. Ubaye mu docteur. Umviriza kuro. Ufungura chewe. Nona fungura chewe. Nenda sisha. Agakino k'ubuzima, agakino k'ubuzima, agakino k'ubuzima yewe wanashaka wogakinaga. Noni waruje kuri jiwe unyibe canke waruje kuramutsa mushikira. Oya ni kugutestinga nyene sinabigusobanuriye ukuntu bimeze. Umviriza rero. Wagize neza kuko bawaje ngaha. Na wa mutamejo yarangendeye ambwira utujambo tutabaho tuburofu. Kijya gitama ciyambikira bijambo by'uburofu. Kijya nyene. Ariko je rero nibaye biyake. Ariko je rero nibaye. Prof. Biyake wayiku. Urimenya je sinzi. Ahubwo rero nagoma ndakubaza. Ufise imigambi nyabaki kuri aka kantu kawe. Kuko no kwishuri uraza amanota mabi baragutwenga. Ukaronka amanota meza. Umenye ko ni vision yo guteza imbere igihugu cyawe. None nka wewe ufise imigambi nyabaki yo guteza igihugu cyawe imbere biciye mu gakino k'ubuzima. Atari biganye wabigeze kuvuga hajya ndiko ndakubwira ati duze uvivemo ukanga. Je ndi muyabira nubona uko. None nko bishakira iki? Nimba uri muyabira, nimba ushaka kumenya objective yo kwinjira mu gakino k'ubuzima, ubishakira iki mbwira ari ngorane nyabaki. Ayo yabira urimwo na yabira nyabaki. Nanje basi menye ico ndimo. Je ndi mu vyago ga. Uri mu vyago ga? Ndi mu vyago nyabaki. Mviriza fama. Mvuze ati
wizanye ku muriro ngo banugare ngaho uva ngaho wemeye neza ko ugiye kuva mu gakino k'ubuzima tu ndabivemo ya ntanubwiye ngo ufise ntarara ivyo ntariko ndarondera sindakubita kude abantu bari none ivyo uriko rarondera nivyo kuraba amatako y'abakobwa rega kwiba ivyo kwiba icyayi iyo ni migambi yo kwinjira mu gakino k'ubuzima hega buri umuntu abavize objective ziyo amatako ingorane imeze je ndiko ndakubwira ati bivemo kandi wewe uzokwicuza uma ndakubwiye wowe umaze kwicuza mu biki umaze kwicuza mu biki agakino k'ubuzima kafise ingaruka nyabakimbi ko kanyankira wewe uzura ingaruka byo rero mu misiri imbere kuko Shed ya none yanje no gusara n'umwete none wewe wasaze cyemeze gute ko nguma numva umenga uri kurivugana genda gute nakubwiye ati no gusara n'umwete ga je sindakira neza none ukuvugana nande nta numwe ndiko ndavugana nawe uyo muntu umwe muravugana nini swat n'umuhungu cyane n'umukobwa niye wewe nyene no ataruko naho tugutware kwa Rujante mama uwo mukobwa ngari raba nta mukobwa ari ngari nta muntu ari ngari none ukuvugana y'amarido ukuvugana n'isara manje ukuvugana nakubwiye ati ndiko ndagira repetition na karimazi imisi mishi nakina umupira rero ndiko ndivugisha ndamufata umufata iki sheri wari mwamahinyo wewe ataruko nawe muri no misi tuzotwara kwa Rujante reka nzicoboke none nubu kuvugana kimwe genda usifashe uzanira ibirato hariya cugene uzanira amayinite shawewe wa mugabo wanje wari mwamahinyo wewe nzoba ndara yizu itawe kunshisha uragashisha ngoshe uva rero hani yambonye niyakubonye nyaragasuve mu nzu ngende bari za bintu byanyu ni byiza byahindi ko ndakubwira mu ibintu by'amashami ibintu bibi cyane we ngorane zawe ntushaka kunyesipika ico kintu kibi nkagitahura kugira ngo singwe mu mwobo ubwo muncishe mu migani njewe nzobivamo gute nzi yuko ivyo ndimwe muri akakino k'ubuzima nirongera ivyo nshaka nshatse kwiba ndiba nshatse guhengereza ingumi ngudushe ndazihengereza nshatse kure ivyo ndaba ndaraba hanyuma wowe kaza ukansipika ibintu bitumvikana bitahurika nje no gutahura vraiment ukoresheje ubwenge runaka n'ubwenge bwawe wavukanye byihoze ivyo raba ingene usohoka ariko nimba ufise ubwenge kwaza wupfukaye je mu rugombo araba nuzo urukoranya urugombo rwinshi umva rero umva ko haza ndumva sinasohoke ndabe kumuza mu bana ngahana sister wanje uraza ari ibintu byisi muza mumesha nk'ibiki nk'ubu kumbe muza mushwa na sister wanje vraiment yengera mu akudugiriza umuntu oya nagutinye wewe nagutinye kubera niko ndakumenya washaka ndakumenya ibanga ariko oya nawe ari kumubwira basi ngo ndikume na basi ona je basa ndakwabizi ko peti uviriza soka basi tureke ibintu by'imikino tureke basi ibintu by'imikino soka ngo hajya ni yambo genda ngwera sheri ya baby sheri ubu naho mbwira neza ubu no kubwira nande ko numvise umuntu menga uri kurasezera agakino k'ubuzima yewe wanashaka wogakinaga none wumva bizoca bigenda gute nibana muri irya nzu yose ndi jenyene kandi ubona yuko ari nini basi uratumuza wewe nicyo gituma nari naje kukurinda mu bambere bakurinda nza mu bambere umwe yose uzonkenerera cyangwa yose nzobona ufise ivyumviro bibi bituma ubabara uzobona ko nyene wambonye kuzombona none tonto uzokwamuza ari uko je mu bibazo nagira no mu gihe cy'umunezero wose uraza reka jewe nubwo ndi jenyene haganye simeze neza shaka basi uzoza uraza igihe cyose kurindira ngo mbe mu bibazo no sa ndakuremesheje ntuzugire ubwoba sheri mbwira umwenda sheri kakungorogera ubwenge najuriye kumubona jewe mfise ubwenge bwanje butomaye neza nushake kuntwara droite canke à gauche mbwira uyu seze ninde usigaye ajya mu buraya kubera wakize akanyura
uribagiye ivyo horama telefone nje sijya nayisize ajya kumurira nayo telefone ni biki telefone ni biki uvuga nawe usigaye hamagara abakobwa nga munzi wanje inzu yawe uraraba neza rero ndaraba neza niyambonye Jojo kweli niyambonye nyene bahe ibisipuri byiwe nibiramuhirana kuko ye niyambonye ariko Jojo yambonye ati bahe ni yambonye ariko Jojo niyambonye ibintu biri seriye hani muvuga yuko umuntu asanzwe niyombona tu ariko umuntu ari mu gakino k'ubuzima cyangwa yabiciyemo afise chance yo kumbonesha kutambona cyane niyo mpamvu ushaka ko twimuka muri none kuri ubwo rero twiyivamo kandi wose ufise amanyama abana kuntwara nk'ikoropesha cy'iwawe mbwira mwako muvugana nande ndiko ndavugana na Minani reka ndakurike basi wowe ndiko uko bigira umunyabwenge reka ndakuzanira amayinite yawe turabisubira kandi wose ufise amanyama wewe yakana kingana kamyaru twise wacha udengani jewe mukabati nani kujugumira iminwa ico nakubajije nturi kuracumba cyane nje ndajuguye iminu ati ndajuguye iminwa nani nari mukabati nati mukabati nago mva muhira nje kuguraba nga uri ngawe igihe wava nga mugabo wanje agwaye witanamura kutazogaruka icakuzanye nga cyasuye kuzana nga nigiki hasirika ngende basi genda nyene genda nubone nakubwiye ntuzogaruka iwanje ujya munsi narakwasa ubone kuri mutayi wanje ni kabizi chaye waruje kuraka kumugabo wanje yapfuye fisiki none icari kikuzanye nga nigiki ko nje ubuzima bwahindutse ubusingikira famba wa kera usigaye wambara ubuhuzu bw'amajana 2 usigaye ushaje mpamvu n'igifaransa genda kivuga ngiriki waruje kundoga chaye waruje kuraka umugabo wanje yapfuye ndiko ndakubaza kanyishuje nambare ndakwereke wambare none ngawa uri gusa nakubwiye ko ubwenge bwawe nabyo uracyari umwana uzoba ikijuju konyene uko nta n'umunsi uzogira ubwenge mu buzima bwiwawe watoboye ubutwi usigaye wambara amahereni abiragerekeranye ku matwi usigaye ugenda n'ubwanwa burekera n'agasuguru apana ubwanwa bw'agasuguru bwiza apana ubwanwa buriya ndezorde jewe nyishura icari kikuzenga ni giki sindi wawe reka ndahave biwanye biherenga nyishura kwandi ikibazo ingorane n'ikibazo none icanze ngaho gishakira iki jewe ndagikeneye kuko uri nacu ndakubwira ufise inkonda hamagara ipolisi kifunge ndiko ndakubaza icakuzanye imbere y'umuryango wanje ni giki nacu ndakivuze ufise inkonda ufise igipolisi n'abantu nengawe kurasike nta mubiri ufise namba gufise n'inyama nta n'agasoso ufise umuntu yona kubaga Jojo ndagukubita umutwe jamu bitumutwe ndagukubita umutwe Jojo ndakwereke action imwe yinyereke peti hano kureke action yinyereke kuri umuhungu kuba mu ndimwe hano kureke action peti je sindi fama wake twajya mu ndimwe ariko wana cyo ari umunsi uzomenya genda kubwiye ntuva ngaho ari umunsi uzomenya ibintu by'ibiki ututsigiki wewe ndakubita selfie aka kantu kw'igihumbi ngaho isoko ano gufotora utabizi ndakubita selfie n'agaka atingwe nindi biki urakizi wewe ico ni giki kari bya bindi bagurisha ngaho mu kinama abakecuru bakera bambara inyo Jojo inyo ati inyo iki uravuga nabi iki kintu wewe ushake kumpindukiza mu bwenge waje gukora iki nga sinakubwiye ko sigaye pfumura usigaye wambara ibintu bya kera Jojo ndakubita umutwe rero mafunda ndakubita umutwe sheri ndamamagara muhamagara atangira muhamagara sheri Jojo Indira kubomagura. Uri mukengene wala kubomagura. Jewe kubomagura jewe. Kwanza mbona gute? Umbona gute? Qu'est-ce que tu fais? Quel monta? Sheri wakaboye. Uri bukashire ko kase ko tugukora kwa mugati. Yagiye mbona gasutamye ngaho imbere. Nimba gasigaye karo. Je nasutamye naje. Kuza kwa mushiki wanje ngora nibiri. Kwa mushiki wanje. None. Kuvuja munsi wanka gutwara umugabo wanje kwa muganga naragusezerera. Wa muhungu. Waje ngaho gukora. Je ngasumpagurira. Ivyo nibiki kandi ndakumenagura. Ndamukubite cyane. Sheri mukubite. Umva abahe. Canke umusore. Bahe na mwanya fise wo gutakaza ngaho urabizi. Ibyo twari turimo inda. Yana. Je na wewe. Oya none. Hapana no turikane. Umuntu wa umusaza wawe. Oya saje sheri kana wewe. Umva rero. Aranyura moyo. Je reka ncomoke. Gusa kimwe. Ibyo mwari muri mwibi. Wewe nukomeneza mu kusenge bwawe n'ubwama. Bayagurika rero bayagurika. Oye gihari waje ngaho gukora iki?
ndagufasha kumwongorera cyane reka kwanza reka ariko nawe usigaye ukara kuko muvugana utuntu mu maso cyangwa mwari mubizi na nyine ambura ndakwereka ambu ndakumena iyo mishamba rero ndaje ndangwe gukira neza ubu ba ibisarishi bibi ndakamena shari ivyo bintu muguma mwongorerana oya hangoma ndakwereke ko je ni ntari bakanibwa iyi nimbwa iyi Ntari mbona gute na Ndabizi muzega tugomba sa. ngo iyi nimbwa y'agasuguru Ko bitako kandi kubwo. naje ndakwereke ndakariyo mishamba Zana spake dupime nga. ndakwereke rero jewe shari reka nakuvuna Mureke ndaro. okay mbiza rero reka nanako madame maye mayinite ndakwereka ari umuntu mwanere maye mayinite sebwa cyo kuya Nimuzi yanje nigende. fatwa genda Urabona nge ukuri sino itora nini. Nuko ndakure kuzira kima. Na muntu no turana. Abogwani abogwani Bofe nawe nyene mpere muntu nawe ura. reka ndakwereka Dayamba. ndabe utayitora Bye. mwirukanye mana mvire ngaha areka kundambutsira Deka chaenda kwa ufiriza sakafara hapo wewe yagasogea oya ibu ibiki bahiyongera reka kuchitiriza na wewe Turire Uturagaturi guhenye. uragatorika nyoko imbwa sohoka mvira mu rugo imbwa uraho kwanza ni imikoshe guzana sindakira neza uzani bayo Ingende wangu. ziba jenigi Ziba. we Uri gihere ungiriki. Ungiriki. Umena kandi wewe umena gihere. wa uenda bayo yake rero ndakunda Urakabonya. Ndakukupata. Nagakino k'ubuzima nagakino k'ubuzima nagakino k'ubuzima yewe wanashaka wagakina nagakino k'ubuzima nagakino k'ubuzima hola hola ni bahebi yake hiya muraho tebwe nisa turashima hama nimba ukundi yireresi no kuri turagusavye ugire subscribe nimba utagira subscribe nimba nawo wamaze kugira subscribe no kuri turagusavye yuko wodufasha ugapartager kugira turabe ko ku munsi umwe twokwiza 5,000 vy'ama viewers no kuri dufashe rero kuri iyi link yacu uyishire kuri stat yawe ya WhatsApp canke ku Facebook muzamugize neza halo tubandanye ni gikorwa